Ikaze kuri Driferg, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu bintu bishingiye ko ubuzima abantu benshi twirengagiza mu buzima, ugasanga ivyo bintu rimwe rimwe bidukorako cane, rimwe na rimwe tuguye mu bibazo canke twisanze ahantu tukibagira yuko ibi bintu bikenewe cane mu buzima kubigenderako, waba wavyemera utavyemera. Ubuzima niko bumeze, niko bwubatse kandi ntaco wobihinduraho. Ubuzima tubamwo buri munsi ni ubuzima buduhatiriza gukora wabishaka utabishaka, canke buduhatiriza gushavura wabishaka utabishaka, kwimyoza buri munsi canke gutwenga iyo bishitse, kuko niko ubuzima bwubatse. Ikaze rero nkubwira ibi bintu bitatu ubuzima bugenda bwubakiyeko nubwo usanga bitandukanye mu duce. Ibintu rero vya mbere bitagaruka mu buzima wabishaka utabishaka, wavyemera utavyemera, n'igihe, amajambo arenze umunwa hamwe n'amahirwe. Ibi bintu uzobirabe neza mu buzima bwawe. Nimba warigeze kuvuga amajambo ukayabwira umuntu, ntushobora kuyasubiza inyuma uko vyagenda uko ariko kose. Iyo amaze gusohoka umunwa aba amaze gushika kure, nico gituma bakunda kuvuga ngo uyirenze umunwa yarenze impinga. Ikindi kintu naco, amahirwe iyo aje mu buzima akaza, ntushobora gusubiza inyuma ngo ya mahirwe wongere uyaronke, oya, hazovuma hikire yandi. Mugabo ibi ni ibintu bitatu mu buzima bw'umuntu, wabishaka ntabishaka bibaho, kandi iyo bifashe nabi bitegeza kugirako ingaruka. Ica kabiri ni ibintu bitatu utagomba gutakaza mu buzima bwawe. Ivyo wokora ivyo arivyo vyose, aho uri kuracariho hose, gerageza kugumana ibi bintu, nivyo bizotuma rimwe rimwe ushika aho wipfuza. Ikintu ca mbere hariho kwihangana. Ngomba ndakubwira ukuri mwo ubuzima tubayemwo, utihangana ntushobora kuba mwo ubuzima, kubera yuko ibiguca intege, ibiruhisha ni vyinshi cane, rero utihangana biragoye. Ica kabiri ni icizere. Burya ubu buzima burasaba kwizera. Rimwe na rimwe naho ugiye gukora business cyangwa ugiye mu bintu atakwizera ufise, ntushobora gushika kure, kubera yuko ubona ko umwanya wose ugira uhombe, ubona yuko umwanya wose bigira bimere nabi. Ica gatatu ukuba inyankamugayo canke kuba umwana mwiza. Rimwe na rimwe kuri wewe ukaba umwana mwiza, ukabana n'abantu neza, mugabo kuba bishaka, kubera yuko hariho abantu badashaka kubana n'abandi neza. Ivyo bibaho. Kubana neza n'abantu mu mahoro, ibi navyo biratuma wewe muntu ushobora kubwira gute, ushobora kuba umuntu wari wipfuza, kandi ibi ntukwiye kubitakaza mu buzima bwawe. Cya gatatu ni ibintu bitatu bigoye gusaba ndetse no guhabwa mu buzima. Hari ikintu bita urukundo, kubera yuko urukundo ntibarusaba canke ntibaruhadikiriza. Urukundo aho ruri gukuri, rurikora, rurizana. Ikintu ca kabiri, hari ikintu bita imbabazi. Buriya gusaba imbabazi biragoye, canke kuzihabwa naho nyene biragoye, kubera yuko umuntu arashobora kubwira ati nshaka no kukumva mu matwi yanje. Niko isi tubayemwo, niko isi imeze, canke umwe wese agenda ashaka kwihora. Ikintu naco kiragoye cane kuronka no gusaba. Ica gatatu ni icizere. Burya ntuzosaba umuntu ngo akwizere. Burya umuntu akwizera bivanye n'ivyo umukorera, ntakwizera bivanye n'ivyo umubwira, oya, akwizera bivanye n'ivyo umukorera. Kandi umuntu ubwira akwizere biba biciye mwino minsi tubayemo, canke muri isi turimo y'iki gihe. Rero ibi bintu biragoye gusaba kandi biragoye no guhabwa. Ubimenye niko isi iteye, niko imeze. Umenye ibihurimwe, umenye ibihe uriko uracamwo, yuko ibi bintu bigoye cane kandi abenshi murabizi. Ica kane ndagaruka ku bintu bitatu bitumye abantu bamarana muri iyi minsi bariko barabana yingwe. Hariho ikintu ca mbere bita ubutunzi. Tunzi mwese murabizi ko twese dukeneye gutunga amafaranga ndetse n'icubahiro. Ibi bintu abantu tuko tubirondera hasi hejuru, ku buryo twumva twohonyura n'abandi ku mutwe kugira ngo dushike kuri ibi bintu. Twese tuvyuka twiruka kugira turondera amafaranga, twese tuvyuka twiruka kugira ngo turondere ubutunzi, twese tuvyuka twiruka kugira ngo turondere icubahiro. Ibi rero mwisi tubayemo niko bimeze, kandi ntaco bihinduraho. Nivyo bintu biriko biratuma tumarana cane gusumba ikindi kintu. Bamwe muri mwebwe mwino misi harimwo n'abamaze kurya amashano kandi atani ikintu upfa n'umuntu. Rero iki kintu naco biri mu bintu bituma abantu tumarana cane, kandi atari uko vyari bikwiye kugenda, kubera yuko buri umwe wese afise ico yagenewe, buri umwe wese afise destine yiwe iyo ariko araja n'ico azoronka. Rero nta mpamvu yo kwirigurica abantu kugira ngo ushike aho wipfuza. Ica gatanu ndagaruka ku bintu bitatu bisobanura umuntu uriwe canke umuntu ari we ingene biri. Ibi bintu bitatu, ikintu ca mbere mw'isi tugezemwo gisobanura umuntu, hariho umurimo akora.
Ico ni cambere kwakundi uhura n'umuntu agwatsi nakakora iki canke urya n'umuganga urya n'umucamanza urya n'umushoferi urya n'umukinyi urya n'iki. Iki ni ikintu cambere gisobanura umuntu ari we. Ica kabiri imyambarire canke ukuntu yambara. Burya ukuntu wambara biragusobanura ico uri n'ico ushoboye, kubera yuko ntuzosanga umuntu umu artiste canke umuririmbyi ashobora kwambara kumwe n'umushinga amateka. Nakarero usanga bavuga ngo umushinga amateka nawe kena gute ngo ariko umuntu agura costume. Ariko rero mwino misi tubayemwo ikuntu wambara niko kugaragaza imbere y'abantu. Ikindi kintu ca gatatu gisobanura uriwe canke ico uri n'abantu mugendana. Abantu mugendana burya basobanura byinshi ku buzima bwawe, kubera yuko abenshi usanga muhuje ingeso, nubwo mutozihuza zose mugabo 80% y'abamugendana barasobanura ico uri. Niyo mpamvu bavuze ngo nyereka abo mugendana nkubwire uriwe. Rero n'iki kintu kiri mu bintu vyerekana umuntu mw'iyi misi tubayemo canke mw'iyi si mw'iki kinjana turiko turabamwo. Aha ica gatandatu nagaruka ku bintu bitatu vyica umuntu canke vyonona umuntu burundu, nyene burundu abantu bagaheba mw'iyi si tugezemwo. Hariho guhemukirwa. Iyo umuntu aguhemukiye urashobora kumva wo kwiyahura. Iyo umuntu aguhemukiye urashobora kumva wo kwiyaha ubuzima. Iyo umuntu aguhemukiye urashobora kubona isi yose umenga irabishe. Iyo umuntu aguhemukiye urashobora kubona ibintu vyose umenga nta kintu na kimwe coshoboka mu buzima bwawe. Iki ni ikintu ca mbere gituma ubaho canke ushobora kononekara burundu mu buzima tubayemo muri iki gihe. Ikindi kintu ca kabiri gituma usambuka canke ukamera nabi canke ukaba ukomeretse cyane mu mutwe no ku mutima ni ibiyovyabwenge. Ibiyovyabwenge iyo bifashe cyane ukarenza urugero bifise ingaruka kandi birakwica burundu, nyine ugasanga wabaye chronique, ugasanga nta kindi kintu yumvira atari ibyo biyovyabwenge. Kandi mw'isi tubayemo canke mw'iyi misi turimo biriko birakora cyane kubera ko stress zabaye nyinshi. Abantu bariko bayikoresha bivura stress, abantu bariko bayikoresha kugira ngo bahangane n'ibibazo, ariko ugasanga nyuma y'igihe bariko bavyara ibindi bibazo. Ikindi kintu kiko cica abantu mwino misi ni kigare canke agakuku. Ntituvuze bamwe mugendana gusa, n'ivyo uraba ku marezo sociaux, n'ivyo uraba ku bizi mbuga internet, urashobora kugendera mu kigare kwa kundi usanga umuntu yakoze challenge y'ikintu nawe ukacukora, ukaje usanga wewe ntuzi impamvu yabikoze, wewe ntuzi impamvu ariko ara trendinga ku marezo sociaux, nawe ukipfuza kumera nkawe, ariko kumbi basanga bagendeye mu kigare canke batwaye n'agakuku, basanga nyuma y'igihe biriko birakwica kubera yuko ntiwatahuye impamvu bo wabikora canke ntiwatahuye impamvu yatumye uriya muntu akora bijya bintu. Niki kintu kiri mu bintu ko birasambura abantu benshi mw'iki gihe. Mw'iyi misi tugezemo hariho amajambo atatu agoye abantu kuvuga. Hanagaho kintu cindwi. Hariho ijambo busigaye rigoye ndagukunda. Burya abantu benshi bararivuga mugabo nta valere bariha canke nta gaciro rigifise mu bantu, nico gituma risigaye rigoye kuboneka. Ikindi kintu ca kabiri kigoye kuboneka mwino misi canke kigoye kuvuga mwino misi ni ndakubabariye. Umuntu yagukoreye ikosa wumva utomubare, wumva nawe wo mwihora, wumva nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo yumve umubabaro yaguteye. Niki kintu gisigaye kigoye mw'iyi misi turimo, mw'iki kinjana turiko turabamwe. Ikindi kintu ca gatatu ngaha gisigaye gihari mwino misi kigoye kuvuga no gusaba ubufasha. Uyu munsi ushobora kuba wijyamiye mu nzu ukiyumvira ko wokwandikirana akati ndagusabye umfashe iki kintu canke ndasabye ufasha muri iki kintu, kubera yuko uzi isi ingene imeze uravuga ati haye namusaba ufasha, atangura kumvuga, atangura kunyararaza canke atangura kumfata nabi, reka nihorere. Ni ijambo risigaye rigora kuvuga cyane mu bantu. Abantu basigaye bamenya ivyabo, yapfa gapfa nyene akavuga ati n'ubundi n'ivyo wanje reka ndavyimenyere. Iyi misi niko bimeze, uzobigenzura urebe. Ndangiriza ku bintu bitatu bisubiza umuntu inyuma mwino misi canke mw'iki gihe. Ikintu ca mbere gituma abantu basubira inyuma naho wateye imbere ugasanga uri kurahomba, hariho ikintu ca mbere cyitwa inshuti mbi. Ikintu ni wagendana n'abantu babi, abo bantu nyababi nyene bazotangura kugushira hasi, ni bazotangura kwiga imigambi yo kugushira hasi. Rero muri iki gihe nimba ufise inshuti mbi menya yuko uri kurahomba, uri kuragwa mwibanga utabizi. Ica kabiri ngahaye gituma umuntu asubira inyuma canke gituma umuntu ahomba no kwibagirwa vuba, ukibagira bagufashije, ukibagira aho wavuye, ugashika ahantu wibagira icyatumye uba uri uwo munsi. Umaze kwiba umunsi uzokwibagira ikintu cyatumye uba aho uri mu munsi, umenye yuko uzobutangura gusubira inyuma, umenye yuko uzobutangura guhomba, kubera yuko buriya ibintu bitumotiva buri munsi n'ivyibutso vyaho twaciye, vyaho twabaye, ukavuga ati jewe sinshobora gusubira hariya hantu, jewe sinshobora gusubira muri buriya buzima, ukaca ukora cyane n'inguvu. Rero ni watangura kwibagira aho wavuye, umenye yuko giruhombe. Ikindi kintu ca gatatu ngaha gisubiza umuntu inyuma ni ikintu bita kwirara canke kwiyemera cyane.
ugasigara ubona yuko ibintu byose waragiza urakora ahantu ugera ahantu mugabo usigaye ubona ko ibintu byose uri capable yo kubikora ku buryo hamwe uvuga ati no gukubita wowe nkakurema canke no gukubita nkakuzura kwa kundi usanga umuntu yiyemera cyane ni washika ahantu ugatangura kwiyemera ku bantu bose ubonye ukabura n'umuntu n'umutinya umenye yuko uzoba uri kurahomba kandi umenye yuko uzoba uri kuragwa umwanya wari wo wose ushobora guhenuka ukagwa kubera yuko wamaze kurenza urugero. Mwakoze kumviriza iki kiganiro je wumva ni Roy Jeff kuri GFG. Nimba iki kiganiro cyo kigufashije kora subscribe, ushitege na commentaire yawe kuko irakenewe cyane. Murakoze.